Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Onezime Dushimagize. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 12 Munyonyo umwaka wa 2023. Kaza mukurikiye amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo mu ntara y'Ububanza babaza no kubona ubutari umugambo CNDD-FDD atemererwa kuronka akazi mu bikorwa byo kubaka ibarabara rya Bubanza Ndora. Bagize urongo uwo mugambo muri iyo ntara kariwe ntambamyi. Nayo bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Kiremba mu ntara ya Bururi babaje no kubona amara umwaka wose batagira amazi meza. Muri ano makuru turababwira kandi inkurikizi z'imvura y'isegenya yasambuye amazi konona n'imirima mu gisagara ca Ngozi no mu micungaro yacu. Aya n'ayandi twabateguriye ni mu kanya kaze mwidonido. Ano makuru tuhere mu gisata ca politike kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 12 Munyonyo. Komine Kayanza iramusa musitanteri mushasha. Mu matora yo gusubiza musitanteri yateguwe n'abagize inama mpanuzo jambo ya komine, Godefroid niyo nizigiye aturuka mu mugambo CNDD-FDD. Niwe yatowe muri ico kibanza ku majwi 30. Ahiganywe na Venaba Rutonayo bo mu mugambo SNL yarosa amajwi 17. Iyo komine ikaba yari irongowe vyifata kibanza na Sylvestre Nsaguye umunyamabanga ntayigayezwa inyuma yaho musitanteri yahahora Nyandwi Gilbert ahagaritse muri ayo mabanga mu kwezi kw'icenda n'umushikanganje w'intwaro hagati n'umutekano Martin Teretse amwagirije kutubamukurira no kudakorana neza n'abahanuzi biwe. Nari nababwiye mu ncamake y'ano makuru abanyagihugu bo mu ntara y'Ububanza baragiriza bariko bakora ibarabara rya Bubanza Ndora gutanga akazi hisunzwe ka mpinga yanje n'akamwana wa mama. Bavuga ko utari mu mugambo CNDD-FDD atanga kimubaza mu bijanye n'akazi ko gusanura iryo barabara. Nido na Dani Claire iratwumva. Yewe n'abanyagihugu naje gusaba akazi ngaha mu barabara ryimba rijiba uri ngaha Bubanza mugabo byatiyobeye bagoma bavuga ngo umutinje mu mugambo bakwandika n'akazi ronka uje mu mugambo wa CNDD kandi umugambo utavuga na leta batwandika. Iyo ni imyidogo y'umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bubanza ahejeje kwimwa akazi aho yari yishikiye ahariko kubakwa ibarabara riva mu ntara ya Bubanza rija Ndora. Nk'uko avyivugira nta kindi yahowe uretse kutaba mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Byongeye uyo munyagihugu siwe wa mbere yimwe akazi aho muri iryo barabara kuko hari n'abandi bama basubijwe inyuma. Uyu wundi avuga ko utari imbonera kure cyangwa umukenyera ya rugamba atacubaza. Uko rero muri barabara no kuvuga utari mu mugambo CNDD-FDD ntabwo ushobora kuronka akazi cyangwa ugasabirwe n'umuntu asanzwe ari mu mugambo indani wo muri CNDD-FDD. Bagiye batuma ku mitumba kugira ngo batore imbonerakure abakinyarugamba nibo bashobora gukorera muri iryo barabara ukamenga nibo bashaka gukora bonyene ni benshi bakene kandi bacafise mu mugabo ubundi bikaba vyabaye ndanse kuri iryo barabara. Ituzi rero mvona igituma abanyagihugu bavuga ko n'abajeje intwara aho mu ntara ya Bubanza bazi ico kibazo ngo kuko ari ubwabo batumwe kugenzura ko abahabwa akazi bose ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Aha hadomwa ku rutoke uwitwa Alexandre Ngoragoze aramutswe umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza kutamuciye ko atakazi wo furonse. Ibyahavuye bitangaza n'ishirahamwe Obuha risanzwe rishinzwe kubaka iryo barabara. hariho n'abatware babishingira intahe yuko tugiye kuraba abo barungika muri iryo barabara ko by'ukuri arabagumya abanga abandi ari imbonerakure. Ishirahamwe rero Obuha ryo riko rakoresha iyo barabara nabo nyene byarababonye gutahura mugabo baratora bitahura. Ubonye kuzoronka akazi wenda guca ko utwara umugambi mu rwego rw'intara Alexandre Ngoragoze ubonye akaba nawe yatowe ngo intara nshasha ya Bujumbura. Rero nuko biri cyangwa akazi nuko riko riragenda muri barabara. Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu urugenda rwa RPA ntitwashoboye kuronka Alexandre Ngoragoze aramutse umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza co kimwe na buramatari waho kugira bagire ico bashikirije. Tuve Bubanza tuduge mu ntara Gitega mu rukurikirane rw'amakuru ajanye n'amakosa umuyobozi w'indero muri komine Buraza yagirizwa. Uyu munsi tubabwira ingene buragiza bamwe mu bigisha atarabagiza hamwe n'akamwana wa mama akoresha mu bijanye no gutanga akazi.
amasoko yacu ngahe buraza abandanya gusaba mukurira mu kazi kumukurikiranira hafi ido nizo na Emmanuel Niyongeko. Jean Marie Ndayahoze asanzwe aramutswa ubuyobozi bw'indero muri komine ya Buraza intara ya Gitega akongera akaba n'icegera cy'utwara umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri iyo komine aragirizwa na bamwe mu bigisha ko ababangamira. Bamwe mu bigisha baduhaye amakuru basigura ko harabigisha ahindurira amashure bakorerako uko yishakiye bivanye n'uko abafata nk'abansi biwe. Mugisha wese atiyumvamo akamukura aho yarayigisha akamushyira mu yindi zone yakure uburaro bwinshi. Yishimikije ikibanza afise mu mugambi uri ku butegetsi amasoko yacu anavuga kandi ko umuyobozi w'indero muri komine ya Buraza hari n'abigisha afungisha. Hari n'abandi bigisha batavuka nawe yapfunze abagiriza ngo bivye ibitabo n'ahatari byo. Kiretse ivyo uyo muyobozi w'indero muri komine ya Buraza aranagirizwa gukoresha akamwana wa mama mu gutanga akazi. Aha amasoko yacu avuga ko akazi karonswa abavuka ku mutumba wa Mugano asanzwe nabo nyene avuka ko hamwe nabo bafite ico bapfana mu muryango wiwe. Muri kino gihe rero amasoko yacu muri Buraza asaba ko abamukurira mu kazi bo muhindura. Nukuri uwo muyobozi umuntu afite ibintu akarakora birarenze twasaba abamujejwe ko muhindura kandi akanakurikiranwa n'ubutungane. Tubibutse ko Jean Marie Ndayahoze yari yanagirijwe ubunyonyezi hamwe no kwakisha ibiturire. Kuri ivyo byose yagirizwa RPA ikaba yaramukenye kugira ngo agire ica bivugako. Tumushimire Emmanuel Niyongeko tumira amateka tandukire igisata c'uburimi n'ubworozi. RPA Leta y'u Burundi terakamo abikora utwabo kuzana imitahe mu gisata c'uburimi n'ubworozi. Abifuza gukorera muri ico gisata leta ikabigiye kuborohereza mu kubaronsa amatongo yo kurangurira mu uwo mugambi. Umushikanganje mu vyajeje harimo uburimi n'ubworozi Dodiko Prosper avuga mugabo ko bazokwemererwa arabazaba bashoboye kwerekana ko bafise ubuhinga hamwe n'uburyo bwo kurima no korora kijambere hakoreshejwe amamashini yabigenewe mbere bazanye n'imbuto z'akarusho. Kurikiye umushikiranganje Dodiko Prosper tugahamagarira abarundi baba abari ngaha mu Burundi canke bari hanze canke abanyamahanga bafise ubumenyi n'uburambe ubwa mbere mu gutunganya amatongo, ubwa kabiri bashoboye kugira bijya byo kuvomera, ubwa gatatu bafise ubuhinga mu gukoresha mu mashini. Kuko murumva yuko abo bantu tuzokenera ko badufasha kugira ngo umuntu azobashizeho ikigo koko leta ishobore kumufasha iciye kuri abo bantu. Ibyo rero abazoba bagiye muri ico gisata cyo gutunganya amatongo, kuvomera hamwe no gukoresha amamashine nabone basabwa kwiyandikisha canke bagahamagara kuri izi nimero zikurikira 69 nyene 10 63 canke 69 73 56 canke kubari kure nabone hariho email bazoheza bakandika ko kugira ngo ubutumwa budushikire. Iyandikwa rero kuri abo bose bazokorera muri ibyo bisata bitanu ko twabidondaguye. Iryo yandikwa rizohera itariki 30 z'uku kwezi nyene. Nuvuga yuko uku kwezi guheze niho tuzoca duhagarika kwandika abantu bashaka kuja muri ibyo bisata. Iyo yandikwa kandi riheze tuzoca dutunganya rero inama rukokoma izohuza ku gisata abantu bazoba biyandikishije kugira ngo twumvikane ingene tuzokorana ivyo bazodukenerako natwe ibyo tuzobakenera kugira ngo turabe n'amasezerano azoca asinywa hagati yabo n'ubushikiranganje. Nayo mu gisata cy'ubworozi umushikiranganje Dodiko avuga ko azokwemererwa gukorera muri ico gisata arabazoshobora kwerekana ko afise uburyo bwo korora kijambere mbere bazanye n'ibitungwa by'amaraso mashasha bitari bimenyerewe. Kurikira no bunyine umushikiranganje Prosper Dodiko abantu bazoba bafise ishaka ryo korora kijambere nahone leta yarategekanije ibigo bizokororerwamwo tuzoheza tukashikiriza abo bavyifuza mugabo kazoba bateza gukurikiza n'imiburiburi ibi bikurikira. Ubwa mbere kwerekana ko ufise uburyo kugira ngo ushobore kubaka iyororero rya kijambere canke ukabushoboye gusubiramwo iyororero uhasanze bimwe twita rehabilitation. Ubwa kabiri kuba ushoboye kuzozana ibitungwa by'amaraso mashasha. No kuvuga yuko uwo tuzoha iki kigo so umuntu azogenda imuyinga gutora inka ngo agomba shiremo
ni umuntu azozana amaraso mashasha nuko yuko azozana ibitungwa bivuye hanze kandi twakonure yuko ari amasomo mashasha kuko mwarabibonye yuko igihe twabyekana nko ku ntama usanga izo dufise zitarenze ibiro 20 kandi izo twazanye zishobora gushikana ibiro 80. Murumva rero yuko aho tuza kuja ku rundi rwego ufasha akarorero nko ku nkwavu ubu twarazanye umuhinga byaribonekeje yuko urukwavu rushobora kubyara 8 ku mwaka. Byaribonekeje yuko hariho inkwavu zigeze ku rugero aho uzironderako abana bari hagati ya 10 na 14. No kuba yuko mu minsi iza tugiye kuzana inkwavu ushaka kuronderako abana 80 ku mwaka. Byumvikana yuko ubworozi bwa kijambere ari ubworozi butita kuzokoresha amaraso mashasha. Hama tukaba tuvuga tuti uzoja muri ico gisata azoba yiyemeza kuzokurikiza buhinga tuzomwereka. Hama ari ubusanganwe naho ne tuzobusangira. Nari nabwiye mu ncamake y'ano makuru inkurikizi z'inyuma y'imvura y'isegenya yaguye mu gisagara ca Ngozi n'imicungara yaco yatanguye kwibonekeza mu banyagihugu bahaba. Bavuga ko basigaye mu kangaratete kubera amazu yagurutse, imirimo ikononekara, ibyatumye mbere n'ibiciro vy'ifungurwa bimwe bimwe bica biduga. Inkuru twateguriwe na Emmanuel Niyongeko. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi barifumbereje kubera ingaruka mbi zatumwe n'imvura y'isegenya iherutse kugwa muri iyo ntara. Ababa muri ico gisagara bafise ubwoba ko bashobora guterwa n'inzara mu misi iza kubera imirima n'ibiterwa vyononywe n'iyo mvura nk'uko no munyagihugu avyigana. Ibintu vyarononekaye, amazu yarasambutse, umuyaga nkuba wari wagiye, naho nyene urumva ko abantu batunzwe no gukoresha umuyaga nkuba, urumva ko bamaze amasaha naho iyo ari amasaha 2 batariko barakora, bumva yuko ingaruka zitabura. Hamwe imirima yarononekaye gose, y'ibigori, y'ibiharage, ikawa, ibipimo vy'ikawa vyarononekaye, urumva yuko muri kazoza abarimyi batazokoroherwa. Mu bice bitandukanye vyo mu gisagara ca Ngozi ibiciro vyaciye biduga kubera amatara yacitse. Aha twotanga nk'akarorero k'igiciro c'ifu y'imyumbati caduze, aho ikiro cahora kigugwa 2200 ubu kikaba kigugwa 2900 kubera kubura amamashini asya imyumbati, tudasize inyuma n'umuceri. Ibarabara rija ku bitaro bikuru vya Ngozi naryo nyene ryarononekaye, co kimwe n'inyubakwa ikoreramwo abacamanza yaguweko n'ibiti. Muri kino gihe abitura urwego rw'ubucamanza bakaba bafise ingorane zo kuburanishwa. Mu ruganda rwa radio RPA ntiturashobora kuronka Joseph Martin Bucumi, musitanteri wa komine Ngozi, kugira ngo agire ico ashikiriza. Arakoze Emmanuel Niyongeko. N'abanyagihugu bo mu gisagara ca Kiremba muri komine y'intara ya Bururi bamaze umwaka urenga batagira amazi yo mu mabombo. Uko kutaronka amazi bakoresha bituma abanyagihugu baja kuvoma amazi yo mu nzuzi kandi atari meza. Ido nido na Elvis niyo mungere. Kuva ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bukiramutwa Gervendera ko buca abanyagihugu b'Ikiremba muri komine Bururi bavuga ko batari amazi ku marobine rusangi kuko ariko uwo mushikiranganje yabitegetse, ariko amaze kuhava iyo ngingo yoba itabandanije ikurikizwa. Abanyagihugu mu gisagara ca Kiremba bakaba bamaze umwaka urenga atamazi bafise, babajije igituma ataboneka. Musitanteri wa komine Bururi yabasabye kongera kwishura ayo mazi bakishurana n'ibirarane batishuye, no mu gihe bari bazi ko ayo mazi atarihishwa, gutyo bongere babugururira ayo mabombo rusangi. Abanyagihugu bamaze kubona ko atakundi bobigenza baremeye kuzoyariha, ariko n'ubu ayo mabombo rusangi ntarugururwa nk'uko uyu munyagihugu abivuga. Ariko naho nyene harageze igihe tuvuga tuti amazi nibayaduhe, hanyuma twe tuzora nta kibazo two gusanira izuba atari kumara no ku bitaro no kuri eglise Kiremba. Ahandi imihana myinshi nka 80% nta mazi igira. Hariho agafontene publique kamwe mu gisagara kizima. Abo banyagihugu bavuga ko kubera ubwo bukene bwayo uyu munsi babura ko babigira bakaja kuvoma amazi mabi yo mu mwonga. Twese twarasinzira ko tuja kuvoma mu mwonga, amazi mabi cyane ajamwo imicafu ivuye mu marise, ivuye mu mairesi, abandi bakavoma imyonga kwa kundi kwa kera twasubiye inyuma nk'imyaka 50 kabisa. Basaba ko ico kibazo c'ubukene bw'amazi cotorerwa inyishu kugira ntibasubiye kuvoma mu myonga. Duhamagaye Niyongabo Felix, musitanteri wa komine Bururi, kugira duhe umuco kuri ico kibazo, ntiyashimye kugira ico abivugako. Tumushimire na Elvis niyo mungere, tumira amateka tubandanye n'amakuru twabateguriye. RPA
kuva mu ntango zino zirangiye igipolisi cyo mu gisagara ca Gitega catanguye igikorwa cyo gutuza abantu bagitekera ibidandaza vyabo mu dusashe na cane cane two bita udupiri. Ubu rero umuntu agiye gusuma nk'amamesa n'ibindi vyahora bitekerwa mu two dusashe agenda ajanye icabitekeramo. Inkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Utwo dusashe bitu dupira igipolisi catanguye gusaka kuva mu ntango z'indwi ngo mbirangire dusanzwe dukoreshwa mu gutekera ibidandazwa bitandukanye nk'isoko nkuru ya Gitega mu mabotike mu mazu y'uburiro no mu mazu badandarizamwe imikate n'ahandi. Kamwe gashobora kujamwo ikiro kimwe c'ifu c'ibiharage canke c'umuceri n'ibindi vy'intete. Utwo dupiri kandi badutekeramwo amamesa cane cane kuva kuri 500 igihumbi kuduga gushitsa ku kiro c'amamesa. Abandi badukoresha cane kurusha abandi n'abacuruza imikate n'amandazi kuko ari two babitekeramo. Ne mu mazu y'uburiro amwamwe nitwo batekeramwo ubugari cane cane bw'ibigori bwera cane bita isembe babumanyaguye hakurikijwe ibiciro vyabwo. Aho ngo baba bagomba kabakiriya basanga bugishushe. Burakoreshwa kandi ahantu bacuruza inyama bita burete kuko uje kuzigura ari bwo bamutekereramwo. Igipolisi kaba rero caragiye aho hose bacuruza imikate aho cafashe amatoni menshi y'ubwo busashe. Caranagiye no mu isoko nkuru ya Gitega ku busaka cyo kimwe no mabutike. Abariko bakora ico gikorwa bavuga ko kizobandanya. Ubu rero ugiye kugura ikintu cahora gitekerwa muri ubwo busashe bita ubupiri ugenda witwaje ico gitekeramwo. Ni mu gihe amasashe yandi yahoze atekerwamwo ibidandazwa yoyo yaciwe burundu ariko ubwo bupiri bwobwo bukaba bwari bwagumye bukoreshwa. Bamwe n'abandi babona kimpinga ikiri ndende kuko hakiri ibidandazwa vyinshi biva hanze bitekewe mu masashe. Aho ni nk'imitaka yo kwifuka izuba n'imvura, ibirato vyitwa yeboyebo, imishatsi y'imiterano y'abakenyezi, impunzu n'ibindi. Barongera bati kandundura ni nk'isukari y'ihinguriro Sosumo, imbere mu mufuko hari isashe, hakaba hari n'ibiyoba bikaranze bidandazwa bitekeye mu masashe. Arakoze Eric Niyonzima. Dusozera no makuru. Inyuma y'imyaka myinshi bagaburirwa kandi bakanywa umusururu w'ibigori, impunzi z'abarundi bari mu kambi Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania baherutse guhindurirwa. Ubu bahabwa ifu y'ingano bafungura uko bashatse. Eka mbere nk'uko izo mpunzi zibivuga bari bamaze iminsi bahindurirwa ibifungurwa badahawe ibiharagi bagahabwa ubwishaza. Izo mpunzi rero z'abarundi zirakenguruka kubona leta ya Tanzania na HCR biyumviye kubahindurira. Umviriza umwe muri izo mpunzi yaganiriye na Europeya. Kubifungurwa ni ukuri turashimira HCR ndetse na leta ya Tanzania. Akamu twabateye, ibisabo twabasabye, twavuga ko ni ukuri batwumvise, baduhinduriye. Twari tumaze imyaka myinshi dufungura ubugari bw'ifu y'ibigori, ubu rero baduhaye, baduhinduriye, baduhaye ifu y'ingano. Ni ibyishimo bikomeye, natwe turishima cyane aho mu kambi y'iwacu muri Tanzania. Si ibyo gusa, mu kwezi guheze, mu mezi aheze bari baduhaye ubwishaza. Ubu rero naho nyine baduhinduriye, baduhaye ibiharage. Mbere kanatsinda kuri iyo fu y'ingano baduha ibiro ndwi, baca baduha n'ikiro kimwe cy'ifu y'ibigori. Aho nyine batubahera ko biba byiza kuko tuza turavanga ako gafu kugira ngo amagara yacu abashe kuba meza. Baduha n'ibiharage byiza kandi bishya. Iyo fu y'ingano mbere yagiye hageze, twavuga ko ku ruhande rw'impunzi nyinshi yagiye hageze kubera yuko hariho abafite ikibazo cy'umushishito. Bitakunda rero kubafungura ubugari bw'ifu y'ibigori. Ifu y'ingano rero ije itubera nk'inyishu kubera yuko uri kurafungura ubugari bw'ingano canke ugakorogamo akaburi kayo. Nubwo uburwayi umushishito ufite ikibazo cy'umushishito ni ukuri nta kibazo bukugwa neza. Ifu y'ingano rero ni nziza, ushaka uracumbamo ubugari cyangwa ushaka ugakorogamo ako kabuyi. Ni hano duciye dusozera amakuru twabateguye kubashikiriza yo kuri Uwimana igenekerezo rya 12 Munyonyo umwaka wa 2023. Ndabashimire mwese mwaduteze yompi. Shimire na bagenzi banje bamfashije gutorokana no makuru hamwe n'abo mu buhinga bw'ivyuma batumye mudukurikira tanko manzi. Onezime dushimagiza ndabashikirije ndabasezereye kuri za kororaniko.